mbega Uburundi buva he bukaja he? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu c'Uburundi kibe ic'amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, negere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi ifadikanije na Remesha Magazine. Tubandanya kuganira ku mbono ya kazoza ku Burundi n'abarundi. Muri kino kiganiro citiriwe kazoza ku Burundi n'abarundi, abadukurikirana barashobora kumva neza igikenewe muri kino gihe ca none kugira Uburundi buve mu bihe bidashemeye burimwo muri kino gihe, maze abariko barifuza gutanga agacumu k'ubumwe kugira igihugu c'amata n'ubuki aribwo Burundi busubire gutonyanga itoto baronke isemo badugirako. Muri kino kiganiro cindwi cyo kuri uyu wa gatanu Ruhuma mwaka w'2024 turabashikiriza ivyiyumviro ariyo ideology biri mu barundi batandukanye, hamwe naho bitandukaniye n'iciyumviro gishira imbere ineza y'umurundi n'Uburundi. Ugikurikirana araja kwiyumvira ubwiwe ivyiyumviro bisanzwe biriko birakoreshwa, gutyo abone intumbero we ubwiwe ashobora gukurikirana kugira abarundi banyotewe kubona akarusho mu gihugu cabo, na cane cane mu gisata c'intwaro na politike babyisunge, maze baroranirwe mu rugamba barimwo hamwe n'intambamyi zigaragara badashobora gufata minenegwe. Tukaba tubashikirije kino kiganiro mu ntumbero yo guha insiguro ziramye umunywanyi wacu yabidusabye. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Muri kino kiganiro cyacu nkuko musanzwe mubizi turi kumwe n'umwigisha wacu akaba ari Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, ndizeye ko mumeze neza. Ndaramukije nabo tuza kuganira iki nabaza kutwumviriza. Turi kumwe kandi na Kiki Daniel. Namwe ndabaramukije. Mwaramutse neza, mwakoze kudutumira. Turamukije n'abarundi aho bari hose bariko baradukurikirana. Kiki Daniel, reka tugaruke mu biganiro byari biheze twarasiguye neza ikibazo c'amacakubiri c'ubwoko, ariko mu badukurikirana basabye yuko tubigarukamo kandi kuko kiriko kirafata indi ntumbero. Uno munsi ikibazo c'amacakubiri y'ubwoko cyafashe indi ntumbero iki kuko benshi bazanyemo n'ubundi bwoko, bazanyemo n'ibindi bibazo aho bavuga ngo nyabona n'abahima ubwo baragisibije, ni nabo uno munsi bariko baragirizwa byinshi. Utubwira muri make abahima bavuye he, bakoze iki mu Burundi kugira babe uno munsi badume ku rutoki? Murakoze. Birababaje cyane kuba muri kino kijana tugezemo hari abantu bakigendera ko hari mabwire ashimikiye cyane ku ma ideology yagiye yigishwa muri ya politiki yo kugabura abarundi kugira ngo bashobore kubaganda. Ibi byo kuvuga ngo abahima biza bifatana na bimwe by'ubwoko bumwe twita ubwoko bw'ubwomekerano abantu bakoresha muri kino gihe, canke bamaze igihe bakoresha mugabo badashobora kumenya iyo bikomoka, iyo biva n'intumbero biba bifise. Twe rero ugerageje kurondera icambere abahima nta si ubwoko bw'imibereho muri za bwoko
twasanzwe tuvuga kuva kera mu Burundi ukuntu bari babayeho mu mibereho yabo. Kandi abahima nta nubwo umuntu uvuga ngo hari umuryango w'abahima kwa kundi n'ubu atamuryango w'abatutsi uvuga ngo abatutsi bose bakomoka kuri inde, bakomoka ahanaka. Kwa kundi ashobora kuvuga ngo hariho umuryango w'abahutu uvuga ngo abahutu bose bakomoka kwa naka, bakomoka kuri inde. Ni nk'uko n'abahima batagira uwo bakomokako, batagira n'umuryango mwiharije bisangije. Ni imvugo zaje mu gihe c'ubukoroni zifise impamvu, zifise niyo zivuye. Ugerageje rero gutereza amaso kure ubu Burundi dufise n'imbibe zabwo urazi ko atari za kera n'izavuga kuri Ntarugamba. Mu biganiro vyaheze twari twasiguye iyo vyagiye birakomoka ukuntu izi mbibe dufise zabonetse n'intambara zagiye ziraba hagati y'abami n'abandi kugira ngo dushobore kubona ubwaguke dusanzwe dufise ubu. Ugiye imbere kera Uburundi butaraba nk'uko Uburundi tububona, abantu twese muri kano karere hari ico bita ico umuntu yita empire ya Kitara irimo kuva mu bice by'epfo muri Tanzania, hari Uburundi, hari u Rwanda, hari Ubuganda bwa kino gihe. Aho hantu hose hariho amahwayoni atandukanye arimwo ukuntu atunganijwe n'ingene abantu babayeho. Hari hwayome ya Bunyoro, hwayome y'Ubutoro, hwayome ya Nkore, hwayome ya Buganda, hamwe za hwayome za Karagwe, hwayome z'u Rwanda, hwayome z'u Burundi nanye n'igihe yarageze igihe irabaho, hwayome z'Ibuha n'izindi zitandukanye. Kandi izo zose zari zifise ukuntu ziri organize abantu baho ukuntu babanye. Twavuga ko nko muri hari ikintu abazungu basanze gihari kimaze gufundikwa nk'abantu ukuntu bari organize, ico bita dynasty. Nko mu Burundi murazi ko twari tubayeho dutwagwa na dynasty y'abaganwa. Abanyarwanda bari babayeho batwawe niyo bise dynasty abanyiginya. Hakaba mu Bugande bari hari hatwagwa na dynasty y'Abanyankore. Murumva ko zari dynasty zitandukanye, ariko hagati yabo abo bantu bakaba bari bafise ukuntu bari babaye hagati yabo mu mibereho yabo. Muri Ankore hatwagwa, mu Banyankore hatwagwa na dynasty y'Abahinda. Ico nayo nibagiye gatoya. Ariko rero nk'udufatiye nko muri ico gice ca Ankore no mu Butoro, barafise mu Banyankore barafise ukuntu abantu baho bari babayeho n'ukuntu babita. Abantu bashoboye kuba barabatunzi bafise inka nyinshi babita abahima, ariko abantu bafise inka nkeyi babita abayiru. No kuvuga ko bavuga nk'umuntu afise inka nyinshi bafatira ko nk'amajana 2 kuduka, basanga umuntu afise inka amajana 2 kumanuka bamwita umukene wo mwiyo miryango yabo bakabita abayiru. Rero abo batunze bafise inka nyinshi bakitwa abahima. Nuko ibintu byari bimeze muri ico gice ca Ankore. Kandi abakora ubushakashatsi n'ubu ivyo bintu biracahari, kuko rero mu Burundi twari dufite abakene kugira n'abatunzi, n'ahandi twaruko muri abatunzi bafite inka nyinshi mu Banyankore hari babita abahima. Aha rero ubu ibyagiye kuba inkwezi y'amarere tugenda dufatira ko na cyane cyane kuco bitare imiziro twagiye turigishwa mu Kirundi, mu Barundi urazi ko ariko bahanahana amakuru, ariko bigishanya ugwaruka generation ku yindi. Bwari uburyo bwo kugaragaza ibyabaye muri kahise kugira ngo abantu babyirinde babikumire. Nibwo bashobora gusanga babashikira bati uriya muryango runaka abakanwa ntibashobora kurongoramo, abana aka ntibemerewe gukora imirimo imeze nuku. Bamwe bose bari bafite ibyo bashinzwe n'ibyo bajejwe, bakaba bafite ibyo bimiriwe, bakaba bafite n'ibyo banenwako.
ibyo rero nibyo biza gukomoka ko ni nabyo kumbure abazungu bagiye kogera ko turaza kubona neza mu mice ibiri aho ibyo bintu babizanye babikomoye. Murumva ko abahinda aribo batwara muri Ankore, kandi ampire yabo yaramanuka cyane uvuye mu Batoro ukamanuka za Karagwe ukamanuka Ibuha, Ibuhinda n'Ubushingo nabyo ubu bibazwa hariya hepfo muri Tanzania, hari ahantu hatwarwa n'abahinda. Abahinda rero nibo abami b'u Burundi bumaze kuri Burundi bagiranye ibibazo mu kurwana no mu guterana. Hariho icyitwa umugenzo canke umuziro ukomoka ku kuntu umwami w'u Burundi yagiye gusaba umugeni ku mwami w'Ubuhinda yitwa Ruhinda. Agiye gusaba umugeni ntiyashoka mumuha kuko nawe yaravize umugambi wo kuzogwana intambara n'umwami w'u Burundi kugira ngo ubwami bwa Ntare abusenyure ahigaruye, kuko urumva n'ibyo byari byeze. Murazi ko reconquête nk'iza Ntare rugamba zagiye ziyagurira ahantu henshi cyane. Umwami w'Ubuhinda aho kumuha umugeni ijoro ryakugwa, umwami w'u Burundi yasabye aramumwima, amuhahereza mukuru we. Ntare arabyihweza aravuga ati yamara noneho n'umuhaye si yasabye. Rero muri icyo gikorwa cyo guhanahana abageni niho habereyemo trick, baca baremera baratanga uwo yitwa Juru Ryakugwa umwami w'u Burundi yasabye, mu kumumuha baca bagenda bamutekera akajambo kuko uzofasha ukuntu bazokwica umwami w'u Burundi kugira ngo se ashobore kwiyagurira ubwami n'u Burundi agufate. Ibyo rero byarahavuye biramenyekana, Ntare agirwa ko yica b'abakobwa ba Ruhinda, yongera aranamutera aranamutsinda aho hantu. Iyo teritwari yatwara za Buhinda, Ubushingo n'izindi ubuha byose iragira igihe umwami w'u Burundi yaravyigarurira icikije Burundi. Aho niho havuye ko ikizira kurongora mu muryango w'Abahinda. Icyo gihe rero ko bihereye ngaho baciye bavuga ati n'abantu batafashije umwami kurwana nabo duca tubafatanya n'Abahinda. Naho baciye baza bafata imiryango imwe, cyane cyane nk'imiryango ushobora kuba wosanga iba ifite abantu mu Burundi, ushobora kubasanga mu Banyankore, ya miryango Abayanzi, Abasambo, Abazigaba, Abaheka n'abandi benshi. Baca bavuga ati iyo miryango yose tuyishize muri wa mugwi w'Abahima. Urumva baciye bafatisha rya jambo rya Hima risigura abantu batunze inka nyinshi bo mu Bugande, baca barazana ati imiryango rero yose tuyise Abahima. Bica biza gutyo, haza n'iyindi miryango rero baca bicamo kabiri, imiryango yafatanije na Ntare rugamba baca bayita iy'Abanyaruguru. Abantu baca biyishira muri iyo migwi gutyo. Mugabo bidasigura ngo aba bantu turabafata tubaho ubwoko runaka n'Abahutu canke n'Abatutsi. Umaze gutahukirwa icyo bisigura mu kiringo cy'imbere y'uko ubukoroni buza, urashobora kubifatira ko ukavuga uti aba bantu Abahutu kandi se n'Abatutsi ahubwo ni imiryango. Kuba ari imiryango bakaba baciye bayifatira mu kivunga baca biha ya etikete ngo n'Abahima. Urumva ko naho ari ubuyobe bukomeye abantu baca bagenderana. Ikindi kigira kabiri ni igihe colonization itanguye, abazungu bamaze gushika muri kano karere kacu, baragerageje gucamwo imice abantu kugira ngo bashobore kubatwara neza. Urabyumva muri abongereza bakoloniza igihugu kirimo Bugande, nibo baciye batangura kuzana insiguro bavuga ati aba bantu b'Abahima uko biri kose n'abantu bakomoka muri za Ethiopia, bakomoka kuri wa wundi bita Shamu, muri ba bana ba Nowa. Iyo ntuze iyo teori bise y'abakomoka kuri Shamu twarigeze kuyisigura mu bindi biganiro, ngira ngo turashobora kudufata umwanya mwinshi tukongera tukayisubiramo. Bavuze bati abantu bakomoka kuri Shamu bamaze kugaragaza ko ukuboneka kwabo n'ugaragara kwabo muri kano karere ari abantu batarabaho baje bavuye handi baje kubahana. Baca bongera rero bazana za teori za racisme, uvuga ngo abo bantu bazi ubwenge gusumba abandi, icyabazanye no kuganza abo bahasanze. Murumva ko bamaze gushiramo agatima k'amacakubiri, agatima psychologikima gafata wa mugwi w'abantu kuko awutandukanije n'uwundi mugwi w'abantu.
ibyo wonye ni ibintu ushobora umuntu akarondera akabibona. Turafise abantu batari bake bagiye babyandikaho bakora ubushakashatsi nka Pere Pages mu 1933 niwe yagerageje gusigura ibintu bitari bike kugeza aho aza kugerageza gufatanya abahima bo mu Uganda na Kore, aja kubagereranya n'abanyambo b'Indorwa n'Ikaragwe, abagereranya n'abaperezi bo muri Sudani. Aba rero amaze kubagereranya gutyo, umurumva ko abantu baca bafata wa mugwi w'abantu bakavuga ati abantu babandi bavuye muri cya gice runaka. Hari rero n'abandi bagiye barandika ba Pere Rodegem bakaga gutanga insiguro z'ukuntu abantu basa, ukuntu abantu babayeho, bakabakaragitiriza ku buryo abantu bagenda bamenya ni bande. Mugabo rero twashitse mu Burundi baratangura kubavanga bati abahima n'abatutsi, bo baciye babagira umugwi wabo babita uko bashatse, ku buryo ushobora gusanga umuntu ari mu muryango witirana uri mu Bugande n'uri mu Burundi, mugasanga babashira muri za kategori sociale zitandukanye. Bisigura yuko ibinye fondema yabyo ni ideology zigabura, zitafise insiguro, zitagira fondema, zitagira aho zihagaze, kuko n'ubu uravye n'aya miryango, kuko bavuze nk'umuryango w'Abahinda n'abantu bakomoka i Buhinda. Niba bakomoka i Buhinda bari babayeho ata murimyi bafise, bagiye bari babayeho ata borozi bafise, byarashoboka. Bari babayeho ata muntu ufite umuganwa bafise, ko n'umwami bari bamufise. Bari babayeho bafise organisation nk'izi zacu isanzwe, imiryango yose ikaba irimo iyo migwi y'abantu bagize icyo bita kategori sociale. Hari ahantu rero babajije iti none dufate ko bavuga ko aya mabi yose yabaye aribo bayakoze, bakoze iki gishobora gutuma bavuga ati abahima barasibije igihugu? Icambere urumva twasobanuye abahima iyo icyo gisigura nuko bitari approprié mu bantu b'i Burundi, ko kitari kinakwiye no gukoreshwa, ko kitari kiri ngombwa, kiza ahubwo kizanye n'amayideologi yo kugabura abantu no kubasambura. Bafatira rero ku miryango, ku bantu babaye muri iyo miryango, ikumirwa ryabyo twavuze bagenda rirava. Umugabo naho nyene n'amamiti abantu bakoresha, ntibumva ngo iyo miryango ntibari bemeye kuja ibwami, kuko hariho n'abapfumu bakomakomeye b'ibwami n'abahanuzi bari barimo bava muri iyo miryango, bagiye barafatiranye bose bayitiranya bona abantu b'Abahima. Aha rero abantu baca bafatira ngo kubera ko twamaze kubona imiryango, twamaze kwishira mu mugwi w'Abahima, mw'uwo muryango haravutsemo umuntu witwa Micombero, yaratwaye mu gihe runaka, igihe atwariye yarakoze amakosa yose abarundi turayazi, amakosa yakoze aragaragara araboneka. Umuntu yitwa Bagaza nawe nyine ngo akomoka mu muryango umwe muri yayindi bashize mu bamugwi w'Abahima, nawe nyine ngo amakosa yakoze. Na Buyoya nawe nyine turazi twamenye umuryango bamushiramo, n'uwo muryango twumvise ko bawushira mu Bahima. Bataba abantu bose rero amakosa bakoze, Abahima bose barayabazwa. Abahima bayabazwa ni bande? Abahima mu Burundi ni bande? Ko Abahima gikoreshwa kiri approprié mu gihugu, mu Bugande, mu Banyankore. Abanyankore mu Burundi ntabwo dufise, ko bacavuga ngo bose barabibazwa. Babikoranye ryari? Babikoze gute? Byagenze gute? Twe turavuga tuti dusanga tunafite n'ukuntu tubona ibintu ko atabintu bigifatirwa muri rusange ko bikoze. Nimba ari umugambwe wakoze icaha, uwo mugambwe wobazwa. Niba ari umuperezida yakoze ikosa, nimba ari utwara ikintu runaka yakoze ikosa, ntishobora kubazwa. Ubundi tubivugiye ko umuryango bumwe akitukisha, ntagitukisha umuryango, kuko twamaze kuronka iyindi ndero itandukanye n'indero yo hambere, bisigura ko ibintu byahindutse, byaremagera byaragerutse. Sinumva rero abavuga ngo Abahima ibintu bononye mu gihugu, ni wa mutima wo kuvangura ubakoresha,
ni na bya byifuzo bimwe by'abakoroni byo kugabura abantu kugira ngo bababemwo neza babaganza bibakoresha bikaca byiyongera kuko n'ababyemera nabo batazi akahise kuko kari niyo kava niyo kaja. Murakoze. Ego birumvikana neza uno munsi ubona umwana avutse akagirizwa yuko yoba ari umuhutu cyangwa umututsi canke umuhima kuba akoze ibintu bitari byiza. N'umunsi bavuga ko yaba ubwoko bwose docteur yaba bahutizan yaba batutizan bose ntibarabana byiza baragirizanya, bamwe ngo mwaradukumiriye nyabuna abandi nabo muratwanka cyangwa nyabuna abandi ngo mwaratumaze. Mbega wodusigurira neza kino kiganiro no munsi ni cyo gusigura. Hari benshi bavuga ko hari platforms zitandukanye, inyigisho zitandukanye, zimwe zigisha ibi izindi zikigisha ibi, urabye neza ugasanga nta na hamwe bihuriye n'ibintu biri opposé. Mu gusukamwe mabisi hagati y'iyo migwi ibiri, utubwira ni bande bafise ukuri, ninde yoshengeza uyundi turabye muri byo bagirizanya badahurizako? Icyo kibazo ni kirekire kuko twobanza gutangura iyo byavuye ibyo by'amacakubiri aho bituruka. Ni naho nibaza yuko abakibikoresha bogerageza bagakira, kuko birabaje kubona abasangiye igihugu, abasokuru bacu bubatse bubaka hamwe, ubu bakiriko barwana ku bintu badatahura neza n'iyo byavuye, kuko uravye uko basigura akahise k'u Burundi birateye amakenga n'umubabaro, kuko basigura barondera ingene abantu botana kurusha. Ni icyo nokwita mu gifaransa attitude négative kuco dusangiye twese cyitwa akaranga k'umurundi. Abakera bacu barubatse Burundi, babubaka bari hamwe, hari aho habaye ingwano n'ibyo, ariko uwatsinzwe yaca aba Murundi, nk'uko twabibonye mu biganiro twagiye turabaha. Burundi bwatanguye ari buto, ariko buraguka, buragura kubera imiryango imwe yumvikana, iyindi ikagwana, uwusinzwe akemera umwami, ariko nticyabuza yuko yinjiye akaba Murundi yaba afise uburenganzira nk'ubw'abarundi bari batanguye imbere. Ubu rero muri iyi myaka aho umuzungu aziye, niho rero yatanguye kugabura. Icyo twoshimikira ko cyane dukwiye kugwanya koko twivuye inyuma, ni uko yatugaburiye mu bintu yise amahasi. Ni ukuvuga ko dukoresha racisme mu migenderanire yacu mu Burundi kuva aho umuzungu aziye. Iyo racisme yazanye yayishize mu migwi ibiri, abahamite n'ababantu. Abo rero bari kuravuga twebwe mu byo twigisha twita abahutizan n'abatutizan, bagiye bafata nk'uko byoba ari byo bakabyemera koko, bamwe bakemera ko ari abahamite, abandi bakemera ko ari ababantu. Uravye n'ibyo bakunda gushikiriza ahanini bivuga, bamwe bavuga bati turabazuru, turababantu, abandi turabayuda, turabahamite. Urumva rero yuko ibijanye no kuba abarundi byarafuditse mu mitwe yabo, bagashaka rero yuko abarundi bose iyo bava bakagera kuba umurundi byofudika,
bamwe bakemera yuko ari abazuru, abandi bakemera yuko ari abayuda, ibyo Burundi bigafutwa. Ibyo rero nivyo mukoroni yashaka. Abo rero ntibabibona yuko bonse rimwe kwibere ry'umukoroni. Iyo rero bariko baravuga ngo bariko baragwanya umukoroni ni ukubesha, kuko ivyiyumviro bakoresha ni ivy'umukoroni yakoresheje kugira ngo atugabure. Nico gituma rero twafashe kubita abahutiza n'abatutiza, kuko ntibakivuga ko uri umuhutu cyangwa uri umututsi, kuko iryo jambo ayo majambo yari afise insiguro nyayo imbere y'uko umukoroni aza. Umututsi yari umuntu yari atunze yagabira, kandi kuba umututsi hagiye abakoroni baje bavuga ngo umufise inka zitaye 10 ntumbaze, abandi bakavuga ati n'200. Ni naco gituma Museveni yadutwenga aho twaje Arusha tubwira ati mbega mwebwe mufiki abo mu Burundi wanyu ni bande bafise ubusho bw'inka burenga 200? Mwese muri bamwe, twebwe iwacu tubashira hamwe ko muri abakene mwese. Umututsi yaragaba. Rero ushaka kumbwira yuko uri umututsi, cyo nzokubaza ati mbega ufise abakwirahira bangahe? Iyo byerekana yuko koko utunze kandi uzi gutanga. Nico gituma aho hambere abo batubwira ko abari mu migwi y'abahutu canke b'abatutsi bankana bagwana, nibansiguriye igituma umuntu yirahira uwampaye inka, uwampaye isuka. Nukubera hariho ayandi mavaleur yari ahari hagati y'umuntu yagabiwe n'umuntu yagabiwe. Umuntu yagabye rero kuba uri wita umuhutu, naha nyene novuga nti aho hambere kera ntibyasigura nk'uko umuzungu yaje kubisigura. Umuhutu yirahira uwampaye inka cyangwa uwampaye isuka, tuvuge kuvuga ko yari umukene rwose. Na hagati y'abantu bari bafise inka batunze, usanze ukeneye kongera inka zawe, waragenda ugatumbera uwufise nyinshi kukurusha, uwakugabiye yakwita umuhutu. Ibyo rero nivyo tuzi, nivyo twize, nivyo batwigishije bakera. Ati abubu barihenda cyane kuri izo nsiguro, kuko umuzungu yaje kubitoba akabiha iyindi ntumbero. Rero ubu ntitukibita abahutu cyangwa abatutsi, kuko twoba tubeshe ku byo twize. Nta muhutu wa kera kihari, nta mututsi wa kera kihari. Ukenye ubu ntugenda ku muntu atunze, urashobora kugenda ku muntu atunze, mugabo ahanini ubu hasigaye hari amabanki, uragenda ugasaba ideni muri banki, ukazosubiza buhoro buhoro n'amayentere. None bitanuye hehe n'ubugererwa canke ubugabire? Nico kimwe, kuko ni ekonomi ihagaze ku bintu biba bihari. Aho hambere ekonomi yari ihagaze ku gutunga inka no gutunga intara. Ubu ekonomi ihagaze kuba ufise amafaranga, kuba ufise diplome uza kugurisha gusaba akazi. Ariko kubyerekeye icyo mu Gifaransa bita rapport de production, bivaye kuri les moyens de production, les rapports de production ni zimwe. Les rapports y'umuntu atunze n'umuntu adatunze ni zimwe kuva kera gushika n'ubu. Rero nifuza yuko abo bantu bari muri hutisme na tutsisme ari amarasisme gusa botahura ko bariko bakomeza igikorwa c'umukoroni yaje kutugabura nk'ukuri. Bakurikire ivyo Rwagasore yaturaze.
avuga ati jewe nzobugira umurundi, nzosaba umurundi aze gutora, ariko sizokwigera ndamusaba ko umuhutu atora umuhutu, umututsi atora umututsi. Iryo ni ryo ragi twebwe twiyemeje gushyira imbere, tubwire abatarakanura bakirwaye izi ndwara za rasisme babivemo, kuko bitugeza ahantu abantu barahonye barapfuye i Burundi kubera izo ntumbero, kubera izo ideoloji baguma bakomeje. Kugira ngo rero umenye neza ideoloji bakoresha, ngira ndakwereka ingene bose koko ari bamwe. Kugira ngo umenye ideoloji, umugambi uje kuvuga ati ndashinze umugambwe, ibyo byose hariho ibibazo bitatu nyamukuru utegerezwa kwibaza. Ikibazo cya mbere ni icyo bita principe d'identité. Ni bande biyita bande bashaka kuvugira ide. Bije kuvuga yuko Rwagasore yaje avuga ati ibyabaye mu Rwanda ntibize bikabiri, twe dushaka kuvugira umurundi, kandi yarabishoboye, abarundi baramwitabye. Ubu rero ababubu tuvuze principe d'identité, umuhutiza afashe ideoloji y'ubuhutu ashaka kurwanira abahutu, akiyita bantu, akiyita zulu. Ngaruke no kuri iryo jambo bantu. Iryo jambo bantu ntabwo ari rasi, abanamo abayishinze bwa mbere bashaka gushyira hamwe abavuga indimi zirimo ntu, kugira ngo mvuge omu ntu, nko mu Giswahili ni mutu, mu Kizulu ni bantu, umuntu, cyo kimwe mu Kirundi. Rero gucukumira abandi mu Burundi, mu Rwanda, bose bavuga ururimi rumwe rw'ikibantu, gusa ababantu ni indwara. Iyo ni indwara, kuko uba udatahura neza ibyo uri kuravuga n'ibyo wigishijwe. Rero principe d'identité yabo niyo biyita abazuda. Abandi b'abatutiza iyo linye yabo baravuye ku murundi, ntibakiba abarundi, oya, bashyira imbere kurwanira ubwoko bwabo gusa. Nabo nyine barafise uko biyita, usanga ari Hamite, usanga ari abayuda. Rero abayuda bariko barwana n'abazungu, ntabwo nitwo basaba kuko bagasubira muri ibyo bihugu biyitirira, bagaha amahoro abarundi, abarundi bakaguma bibana mu mahoro. Iyo identite rero niyo batandukanya koko n'abarundi bifuza kubana ari abarundi, nk'uko nabivuze kare Rwagasore yabituraze. Ikindi cya kabiri wo kwibaza kugira umenye intumbero zabo, kandi aha rero urabona yuko ibyo bariko barashyira imbere nka identite n'ibya bindi umuzungu yashyira imbere. Icyo gituma ngo bavuga nti bose rimwe ku ibere ry'umukoloni. Principe d'opposition, umwasi wabo ni abansi babo ni bande. Dufatire na cyane cyane ku byo tumaze iminsi twumva bigisha cyane, ubu basigaye bari ku marezo sosiyo menshi cyane, bigisha ibidutandukanye hakwigisha ibidushyira hamwe. Umwasi wa mbere kubahutiza ni umututsi, na cyane cyane umuhima, bakamwita genosideri, kwigisha abahutu benshi, ko yakumiriye, niko wari wabivuze mu kibazo cyawe, n'ibindi byinshi. Ariko umwasi wa mbere n'uwo yashyira imbere, ntabwo ari wa mukoloni umwe yabigisha ayo maraso nyine, we yawe we ntibanamukorako. Niyo banamubuze ni ukurengana gutyo gusa, ngo bereke ko bariko bararwanya umukoloni, kumbe bariko barakoresha ibirwanisho by'umukoloni nyine kugira ngo badusambure abarundi. Mu byo bashikiriza mu basi babo
nabo bita ibipinga. Ibipinga ni bamwe bari muri CNDD-FDD mugabo batari ku ntumbero bifuza. Ibyo byatanguye aho haziye bya 2015. Hakaba rero n'abandi bita intumva. Intumva ni nk'aba abo bashize mu mugwi w'abahutu ariko batari muri CNDD. Intumva batumva yuko ari umugambi ukomeye uvugira abahutu cyane n'ibindi. Abanyuma rero babo bakerera babonye abahemu babahunze. Hari nako bongera ko ngo nabavumvyi bayanzoka. Yanzoka nayo urayizi yari ya yindi twavuga hejuru y'abahima n'abatutsi. Iyo niyo principe d'opposition yabo. Tugende ku batutsi nabo nyene barafise le principe d'opposition. Le principe d'opposition barafise abapoza babo babona yuko ari abansi. Abambere bashira imbere n'abahutu cyane cyane abo bita genocidaire. Akujya bariya babahutiza bavuga ati abatutsi abahima genocidaire. Baragira n'amaliste akomeye cyane. Muri iyo liste yo mu bahutiza narisanze. Mu batutiza rero umuhutu ari genocidaire n'umwasi wa mbere n'umukuru. Umwasi wa kabiri ni abo bita abafobya ihonyabwoko. Aho rero harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo uruvange nyene mu bafobya jenoside batavugira jenoside y'abatutsi. Nabo nyene barafise abahemu babo n'ibindi. Ikindi kibazo ca gatatu ubaza kugira ngo umenye ideoloji ni intangagaciro bashira imbere. Icyo bita les valeurs universelles nizihe bashira imbere. Aho usanga koko nta n'iziri zihari. Ubwo principe yabo ko ari iyo gukumira naho nta buntu burimo, nta bushinga nawe burimo, nta rukundo rurimo, nta butungane burimo. Rero valeurs universelles zose ugiye muri idéologie d'exclusion nazo ugifite. Valeurs universelles uzishyira muri idéologie d'inclusion, ushyira hamwe abantu. Niho ubushinga nawe bugira icyo uvuga, niho ubuntu bugira akamaro, agaciro kakaba ari nyako. Ibyo nibyo novuga cyane kuri iyi ideologie abarundi bashize imbere kuva kuri Casablanca mu Rwanda. Urumva ko n'abari kumwe na Rwagasore bamuhemukiye, bahimukira n'abarundi bari babatoye ati nimutugabure nk'uko mu Rwanda byari byabaye muri 1959. Ariko nibo baruhiye muri 1965 baragabura abarundi. Ya ideologie umuzungu yazanye yo gukumira, kuko ni nawe yatanguye gukumira, nokebura abo bahutiza bavuga ngo bariko barwanira abahutu, boba bazi igituma umuzungu yanse ko abahutu baja mu mashuri mu gihe yatwara Uburundi n'u Rwanda. Butubwira icyatumye umuzungu akumira imiryango yari ikomeye rwose ubu bita ngo ni y'abahutu, ariyo yatwaye igihugu.
abanyamabanga bari bakomeye cyane. Abo umuzungu niyo yatangiye ubukungu imbere y'uko arengera ku bandi abaganwa, reka tubite abaganwa kuko baratwara intara. Ahubwo nobasaba ko bogira akenge bakagarura, bagire enquete bamenye abaganwa bakumiriwe kuva abakoloni bacu, bazosanga ari muri iyo miryango myiza bavuga ati ni y'abahutu kandi atari. Nta muntu yirahira mu Burundi bwa kera yirahira ngo jewe umwana w'abahutu cyangwa jewe umwana w'abatutsi. Mu birahari noneho yirahira umuryango, umwana w'abenengwe, umwana w'abagigi, umwana w'abahanza, niyo yari indahiro nyayo y'Umurundi w'ukuri. Ibisigaye bariko barakora ni inyigisho z'umukoloni zitugeze habi kuko zaraduhekuye abarundi ukunda. Murakoze. Ego cyane urakoze, uratweretse ahanini ibibazo umuntu yo kwibaza ariko akurikirana izo ideology zitandukanye z'iyo migwi itandukanye. Urumva neza yuko yaba ku ruhande rumwe no ku ruhande rundi utabona yuko ikibazo ni kimwe, bafise uko bandanya nyabuna nta kurondera gutora inyishu y'ibibazo bihari, ahubwo bariko barondera ahubwo bariko barondera kubikomeza, kubibandanya, kubiteza imbere, novuga kubishira hejuru. Kiki Daniel, kuba twemeranya neza yuko inkurikiziza ya macakubiri ari mu Barundi zabyaye akabishe mu Barundi, aho twavuga n'amagume, amacakubiri, ubwicanyi butandukanye. Mbega wowe wemera ko ari koti iyihe yoba songereye isi ku bandi canke n'ibande uvuga yuko bababajwe cyane? Mbega aho byashoboka yuko izo mpande zibiri zigaruka kandi ibintu bigasubira ku murongo? Murakoze. Kuva impamvu turiko turabivuga natwe ntibyatanguye twebwe kuri kino gihe cacu, ibintu vya kera bimaze igihe bigaruka cyane kuko byagize ingaruka mbi zikomeye, kandi ubwa mbere abantu babona ko umenga ni ibintu bisanzwe, mugabo iyo bimaze kuzamwo n'ibyaha by'ihonyabwoko bica bitangura kuba ari ibintu bikomeye, kandi nazo mpari uno munsi zihari ku kibuga cya politiki. Abantu benshi nibo bariko baragaragariza zino ideology. Kuba rero harageze igihe abantu bavuga ati hari abadukoreye jenoside, abandi ntitwakorewe jenoside, abandi bavuga ati nta twakoze ibintu nk'ibyo. Urabona nk'ubu dufite ishyirahamwe ry'abantu bavuga ko bacitse ku icumu 72, bakaba n'imfubyi ya jenoside ngo yakorewe abahutu 72. Tukagira n'irindi shyirahamwe ry'abavuga ngo twacitse ku icumu kandi turi n'imfubyi z'abarokotse z'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1993. Jewe kugira ngo ngire icyo mvuga, nogira umwiherezo mutoya dufatiye ku kintu, ku masezerano icyo bita convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, yabaye amasezerano yebejwe ku itariki ya 9 Kigarama 1928, atangura kuja mu ngiro ku itariki ya 12/0/1951. Hanyuma ibihugu bitari bike bikaba byarashoboye gushika kuri ayo masezerano, ubunye baharuka ku bihugu 149. Aya masezerano aratangura agasigura neza ihonyabwoko ni iki. Shaka dukoresha ijambo jenoside kuko ihonyabwoko urumva n'ikirundi, ngo bakoresheje jenoside. Bavuze ko jenoside ari icyaha gishobora gukorwa mu bihe by'intambara cyangwa no mu bihe bigaragara kumenga hariho intore. Le génocide est un crime qui peut se produire aussi bien en temps de guerre
kantadope. Baravuga ati rero jenoside ishobora gukorwa mu gihe umuntu agamije guhonya abantu bose, kurandurana n'imizi abantu bose cyangwa igice cyabo bagize umugwi umwe, waba umugwi w'igihugu runaka, abantu bafise nationalite runaka, waba umugwi w'abantu bafise etini imwe, dukoresheje ijambo etini ko ariyo bakoresheje, ntibisigura exactement ko ari ubwoko, kuko hari ubwoko butandukanye. Mugabo iyo ugamije guhonya umugwi w'abantu wishimikije icyo bari, uko bavutse, uko biyumvira canke ukuntu basenga, haba kubamara bose canke kubakuramwo igice cyabo, ivyo bone byitwa genocide, byitwa ihonyabwoko. Ibikorwa rero bishobora gukorwa bigaragaza ko hakozwe ihonyabwoko, hariho nko kuyica, hariho nko kumugaza wishimikije bimwe bya mbere tuvuze hejuru by'umugwi w'abantu basanga ikintu kimwe muri ibyo bintu bine bishyikirizwa, nko guhagarika cyangwa kuburagiza uburyo busanzwe bw'irondoka kugira ngo abantu bunguke cyangwa babandanye babaho, cyangwa nko kwangaza uwo mugwi w'abantu. Byose ibyo ni ibikorwa bimwe muri byinshi bishobora kugaragaza uko icyaha cya jenoside cyakozwe. Bari barongera bavuga ati gishobora gukorwa mu buryo ushobora kubyanaliza, ushobora kubigenzura cyangwa kubisuzuma ugendeye ku bintu bibiri nyamukuru. Icya mbere ni ukuraba ibikorwa byakozwe, mbega ibi bikorwa byakozwe biragamije iyi jenoside, canke ushobora no kuyisuzuma ufatiye ku ntumbero canke ihangiro uwabikoze yashaka gushikako. Aha duca tugaruka tukaraba mu bintu bigize intambuko, ibintu bigize les étapes zishobora kugenderwa kugira ngo icyaha cya jenoside gikorwe, ukuntu iyo migwi ishika 10 y'ibikorwa bitegerezwa gukorwa kugira ngo hagirwe kuri jenoside. Icya mbere kubanza kugaburamwo abantu imigwi, icyo bita la classification. Hanyuma umaze kubagaburamo imigwi ukayishyiraho ukayiha n'ibimenyetso abantu bashobora kumenya, icyo bita la symbolisation. Icya gatatu gutangura gukumira, icyo bita la discrimination. Icya kane gutesha agaciro ubuntu bw'undi, icyo bita la déshumanisation. Icya gatanu watanguye kwitegura kugira ngo ubishyire mu bikorwa ukagira l'organisation. Icya gatandatu bakora icyo bita la polarisation. Ikindi ni préparation, kwitegura. Icy'umunani persecution, ni ugutangura guhohotera. Hanyuma icyenda ni extermination, gutangura kwica. Icy'icumi ni rodeni, negativisme, guhakana cyangwa gupfobya. Dr. yaravuze mu kanya guhakana ko bitabaye. Tufatiye rero ko mu Burundi ikintu cya mbere kigaragara nuko intention cyangwa kuzana ibyiyumviro bigamije ihonyabwoko, ibyo bintu byarabaye. Turabisoma mu gitabo cya Nicolas Mayigi, ahatanga les 5 étapes du drame de l'idéologie d'exclusion de génocide, intambuko nyamukuru. We yazigize zitanu z'ibintu byabaye bigaragaza ko ibyiyumviro byo guhonya abantu bihari kandi byabayeho bigashyirwa mu bikorwa. Icya mbere yagize icyo bita abazungu bakoresha ikintu bita les études ethnologiques, kwiga abantu bakabazaniramwo ikintu gishobora kijana na etape ya mbere ya classification.
abarundi rero abazungu badushikiye baratwize babanza bagenda kuri za nkomoko z'abantu baratangura barasambura bwa bumwe bwari bwubatswe bwa mbere baragaragaza ati nakabavuka aha banakabakomoka aha rimwe baranahuguza twabivuze mu ntuze ya mbere ku kibazo cya mbere baba bambagije iyo batangura kuvuga ngo abantu bakomoka kuri shamu kandi ivyo bintu atari byo urumva ko baba bahejeje kugira classification iyo bavuze ngo abantu ngo baba ngaha ngo nabasangwa butaka ubuhe butaka ko itongo ry'Uburundi tuzi ingene twarabisiguye neza bihagije ukuntu imbibe zagiye ziyagura n'iki n'abantu batanguye kuzibamo ubu rero kuvuga ngo abantu ngo n'abasangwa butaka bo mu Burundi ngo nabo ngo baje bavuye muri Ethiopia aba nabo baje bavuye muri Cameroon abakaza bagahurira hano ibyo byonyine bimaze gutangura gukora ya classification iyo ni intambwe ya mbere ya genocide wabyanka wabyemera ukaba umaze kwemanga neza ko wewe ntuzi na sokuru wawe agira gatanu ntushobora kutubwira ngo mu myaka uno munsi turi mu 2024 jewe sogokuru wanje mu 1900 yari ariho sogokuru abyara papa 1900 yari ariho ni ukuvuga niba abantu bashobora kumara imyaka 50 cyangwa ijana irenga abasekuru bandi babiri nzi nabo bari bahari sinshobora rero kuvuga ngo shike n'imiburi buri ku basokuru 12 ngume namenya mbega umusoko wa 12 nibyo koko yakomotse kuri shamu yakomotse muri Cameroon yakomotse wowe uri ngaho uzi apeneso wawe sokuru wawe wo mu 1900 ntuza hava ntuza aho yakomotse umugabo baraje barakubwiye ati uriya muntu kujya umubona ukumwumva yakomotse ngaha ibyo byambere umaze kubyemera ukomoka muri Egypt kukomoka muri Israeli uri mu Yuda wewe wamaze kwemera genocide urimo mu ruhande rw'abantu ushobora gukorerwa genocide kuko nawe wabyemeye ushobora no kuyikora kuko bakwereka abandi bantu mudakomoka hamwe ubwo rero intambwe ya mbere ihagaze ngaho ikigira kabiri baciye bakora icyitwa la classification icyitwa les caractéristiques physiques ibyo byo gupima amazuru gupima ibirenge kumenya ngo umuntu apima metero runaka ngo umuntu ngo ameze gutya ibyo tubisoma cyane mu gitabo cya mbere dayo Burundi cyanditswe na Hans Meyer mu 1910 niho hantu bikomoka ibyo bintu abantu bagabyemera akavuga ati n'ubu upima metero zingahe nicyo kikuranga ko uri gikuriye wamaze kwemera wa murongo wa genocide ubwo umuduga muri za ntambuko ibishobora gushika cyangwa ibishikira ubundi ubifisemo uruhara ibyo bintu byarabaye mu gihugu cy'u Burundi iyo nzira abantu bayigendeyemo ni benshi ababivuze n'ababikoreye ko mu gushikira inyungu zabo n'igice cyabo icya gatatu ni hasizwe ko bagize mwebwe muzubwe gusumba abanaka mwebwe muri benshi gusumba abanaka abantu bakabyemera umuntu wese avuga ati mu Burundi bifite ngo abantu 45% agikoresha iyo statistique uno munsi uwo muntu ari mu murongo wa genocide ari mu murongo wa ideology mbi kuko iyo 45-14 kimwe urashobora kubiverifya gute babiharuye gute bagendeye kuki ko twamaze kuvuga insiguro za mbere abantu ukuntu bari babanye n'ibyari bibatunze ko bitandukanye n'ibyo bishasha abazungu batanguje kuva baje kutugabura ngo bagire bashobore kutuganza neza tutabagoye icya kane nikora amazi asigura ibijyanye na discrimination gukumira abantu mu mashure gukumira abantu mu bikize bintu ntawe ushobora kubihakana ko bitabaye haba ku ntwaro y'abazungu haba ku ntwaro y'abarundi ubwabo n'uno munsi birabaho gukumira abantu mu ntwaro gukumira abantu ku matungo rusange gukumira gutanga akazi wisunze bya bindi buri wa murongo w'umuzungu yazanye
wisunze umuntu ngo duhurira mu mugambi duhurira mu biki, iyo etape igira kane uriko uba uri muri wa murongo w'ibyiyumviro bigabura abantu bitabanywanisha, uba uri muri wa murongo w'ihonyabwoko. Ibinye bobo baciye bagera ku byo bagiye bakoze mu nyuma barabicurika bakabishyira ku bandi kandi aribo babikoze. Hanyuma jenoside rero itangura kujya ku mugaragaro, gufata umupangu ukica umuhoye umuntu muri bya bindi twabona niba wica umuntu kubera umunyarwanda byonyine, ukica babiri batatu ntibaraba nombre y'abantu wishe uko bangana, wewe wagerageje guhonya abantu kubera nationalite yabo. Niwica abantu kubera ko bamaze kubashyira ya etini bafabrice ukayimuhora, wamaze kubikora. Ni ukuvuga hari ama etape yagiye akorwa n'abandi, wowe uraje ubandanije aho abandi bageze. Ubunye rero bavuga bati mu Burundi harabayeho nyabwoko by'abahutu cyangwa harabayeho nyabwoko by'abatutsi. Abo bantu bose barakoreweho nyabwoko kuva umunsi batanguwe kubafabrike, kuva inyuma y'iyo fabrication bakayemera bakanayigenderako. Iryo honyabwoko ryariko rirakorwa muri ama etape yose. Ubu rero twebwe icyo dushobora kuvuga, mwumva ko hari uburyo bubiri bwo gusuzuma niba ihonyabwoko byarabaye. Urafatira ku byabaye, ukongera ugafatira kuri heritage babikoranye. Twebwe tutihenda turashobora gufatira ku magite y'ibyabaye, kuba hari abantu bishwe kubera ko ari abahutu biswe abahutu ni benshi cyane, sinabirinde na kabiri gusa, n'ubu ntibabuza bagipfa. Kuba hari abantu bishwe kubera ko bavutse uko bavutse, kubera ko bashyizwe mu mugwi w'abatutsi bakabahabwa iyo etini fabrique, barayigize ni benshi, ntibagira igitigiri cyabo kandi Imana bakiye. L'intention nayo ikibazo iki ibazwa ababikoze niba bagihari, badahari nabwo uko bigenda kose, kubera ko genocide ni crime, ni convention internationale. Hariho abahinga babyize bashobora kudufasha. Ni bimwe bigaruka muri accord d'Arusha muri protocole ya mbere mu kigabane cya mbere muri article ya 6, aho basabye ko haba une commission internationale iri mixed irimo n'abarundi mugabo bafise competence, bafise n'ububasha bwo gushobora kudufasha kumenya, bakadukorera enquête neza kugira ngo batugaragarize ibi byabaye, kuko twe tigo turabivuga ubu n'ibyo twumvise n'ibyo twabonye n'ibyo dusoma mu bitabo ko byabaye tudahari. Hakaba bakanabikarishya bakatwereka neza nimba ibi byabaye mu 1972, ibi byabereye Integamarangara, ibi byabaye mu 1993, babikarishye batwemereze neza batihenze, kuko bize amategeko avuga ati iyi ni genocide, iyi ni crime de guerre, iyi ni crime contre l'humanité, iki ni iki. Hanyuma bace banadufasha kwerekana abantu babikoze, akaba ari babibazwa ku ruhande rwabo, nitugwe muri cyaha cya globalisation, utumuhutu rescapé imfubyi avuga ati twebwe n'abatutsi bose baratwishe. Umututsi avuga ati twebwe abahutu bose babatwishe. Iyi globalisation niyo dutegereza kurwanya, inyuma y'uko habonetse wa muco, hanyuma tugafatanya twese kwehadika kurandurana n'imizi iki cyaha cya jenoside. Ibi rero kucehadika no kugira iki, abantu bose bari mu association yo kurwanya no gukumira jenoside, baba bita ngo na 2002, baba bita ngo 1993, ahantu hambere ukorera c'est la prévention d'abord. Ntibagarukire muri revendication gusa, baje muri prévention. Prévention yabera kuva kuri ya etape ya mbere. Ubu ni etape ya classification. Hategerezwa kubaho uburyo cyangwa inyigisho zo gusubira kunywanisha abantu icyo bitara cohesion sociale. Uhera kuri etape ya mbere, kuva tugitereza amaso kuri etape ya nyuma y'ubwicanyi bwabaye cyane, tugahangana abayipfobya, abayihakana n'abayemera, tukibagira ko hari etape za mbere umuzungu yadushiriye aho ziri universellement hukoni ku bantu bose. Izi etape z'inyuma zozo ni inkorerezi, kuko irisifi ko habiki
haba ikintu bita kugira ngo bakunda kwitwaza ngo declenche ngo 1993 ngo hapfuye ndadaye atabandi batwarwa n'agashavu baratwarwa n'agashavu atazi n'inyigisho bahawe iyi classification barose none yo kwikora muri ijya minota kugira ngo umuntu amenye ati naka asanga ubwoko na naka tumwice ababikuye ibyo bisanzwe bihari mu bantu eradication genocide utangura gukuraho ibyo bintu byose ngo micombero ngo bagerere ngo bakoze intone ngo bagenda baratora ngo abahutu bose bize barabatora babatoye babamenye gute uwo mwanya nibwo batangiye kwiga ngo umuhutu ngo asa gutya ngo bameze gute oya kuva ya tariki ya mbere kuva wa munsi hanse meya yarasohora cya gitabo biriya bintu jenoside yari itanguye mu Burundi kandi ntizosubira guhagarara ntizosubira guhera abantu batavuye mu bino byiyumviro d'exclusion et de génocide. urakoze cyane Kiki Daniel uradusiguriye neza kandi ndibaza batahuye n'uri watwandikiye adusaba ariko twosubiramo kino kiganiro kumbure afite ibyo yatahuyemo namwe mufise icyo mushaka kumenya mu bijanye n'ibi by'ukuntu abarundi biciyemo imigwi gushika naho mu Burundi haba kabishe murashobora kutwandikira mukagira icyo mutubaza cyangwa mukaduterera. Dr. ari ibiganiro byinshi bitandukanye byagiye bica bigenda bica ku mbuga ngurukana bumenyi haba ku ruhande rw'abahutiza canke ku ruhande rw'abatutsiza hamwe bavuga yuko wewe udashigikiye ubwoko bwabo bakakwita amazina atariyo nk'icyo mperuka kumviriza kera ejo bundi numvirije bavuga ku bintu by'ukuntu uko byagenze muri campus mu Burundi hama kandi hari n'abandi bavuga yuko woba kumbure upfobya. Sinzi rero Dr. wewe uhagaze hehe haba muri ibyo micibiri kubera iki none ko kubaba ibi bintu babivuga mwitorero mubibona gute mwebwe iyi micibiri muyivuga ko iki muhagaze urakoze kuri ico kibazo ariko ndakivuga mu majambo make cyane kuko ni ingwano imaze imyaka ubu muri ko murabyumva ubu ariko mu myaka iheze tugitangura na politiki ibyo nyine byaravuzwe murazi ko ndi mu bashinze umurwi Ligue Iteka Ligue iharanira agateka kazina muntu aho hari muri 1991 1992 twarayikozemo cyane muri iyo ligue rero tugitangura gukora abantu bamwe kuko twakoranye n'abari batanguye bashaka gutangura umugambi Fodebu bavuga Ndadaye Melchior abo twari kumwe ni Ndadaye Melchior Karibani Poncien Ngendahayo Jean Marie ndiko mvuga abagiye muri Fodebu muri icyo gihe bimaze gute Gilles n'abandi batagiye muri uwo mugambwe ariko abakunda kuvuga mu bubare n'ahandi bamwe nka Nindorera Eugene naje batwita ngo turaba Hutu canke turabava amahanga Baganda rimwe na mwene ibyo abari bahari aho hambere boba babyibuka muri 1993 kubera ndi mu bahagurutse bifuza yuko hagaruka amahoro kandi bifuza yuko niho nyabwoko ryari ko riraba ku Batutsi yohagarara ko aho rero kubijanye n'aba twamye twita abahutiza nabaye umwasi koko ndaba umu extremiste tutsi ibyo byose twarabyumvise n'ubu birakomeza ibyo rero ntibidutangaza kuko twavuze iyi ligne ideologique zibiri ntibifuza yuko tolerance icyo bita mu Gifaransa tolerance iwabo n'izero ntayihari iyo utari kumwe nabo umwasi bakakuvuga ibyo bishakiye
aho bishakiye. Tugarutse tumaze guheza kugarukana amahoro mu masezerano y'Arusha, ntibyakomeje cyane ariko twaratanguye kumva aho kuva muri 2015 bigarutse. Rero byagarutse kubera iki? Naho nari namaze kuva no muri politiki, nari ngiri no muri politiki muri icyo gihe. Byagarutse kuko haje ryashyira hamwe yitwa Zirikana UB 95. Ibyo waruje kuvuga ndabivuga ko ikintu kimwe gusa, nibawe bagira amatohoza akwiye, babanze bamenye ubushikiranganji nari nzego y'icyo. Icya kabiri, nibagira amatohoza kandi bamenye yuko hajya kuri universite, nagiye no kubimenya mu nyuma, narahaciye n'ibyo turi kumwe n'ubushikiranganji ukwivuna abansi Jonas Zoyeba, amaze kuvuga disikuru iyo bazi neza, njyewe narahagumye ndafasha nk'uko nama ndabigira kugira ngo ntihagwe ibara. Amatwi ansumira mu minsi iheze, sinza kuvuga n'ababigiye ko n'abashingantahe bazi ukuri, hari abambwiye yuko bumvise abantu bo muri CNDD bonyine bavuga ati iyo ntahaba bo bari kuba bapfuye. Rero nibabe bagira amatohoza nyayo. Abo rero nabo bavuga ko noba naramfobya ihonyabwoko, nibabaze abo twari kumwe aho nitwa umu extremiste w'umututsi, ibyo nari kundakora. Rero ibyo rero ntibidutera ubwoba, turazi yuko abasazi bari kwinshi, n'usazi yo gutera ibuye utazi niyo rivuye, ibyo turabizi. Mugabo ntibitubuza gushyira imbere kurwanira umurundi. Niba narashize umukono ku masezerano y'Arusha, nari kumyashyira nuko nabona yuko amahoro akenewe mu Burundi, yuko hakeneye yuko turondera inzira koko yo gusubira kunywanisha abarundi. Aho niho mpagaze. Ibi biganiro, izi nyigisho nazitanguye muri 2013 na 2015 itarashika, nzoyikomeza, abumva bazokumva. Ababona yuko koko abarundi bakwiye kwiha amahoro, bakumvikana ingene igihugu cyosubira gutwarwa, ibibazo byose aho bose bashyira imbere byotorera inyishu. Kiki yabivuze cyane yerekana intambwe, ingingo zitanu Mayungi yashize imbere kwerekana ingene ihonyabwoko riza. Ihonyabwoko kurigwanya nuko twokurikira koko izo nyigisho yadusigiye zerekana aho ihonyabwoko yavuye, tukahatorera inyishu. Nk'iyi mite bita Hamid Bantu iri kirabisiya muri iyi migwi twame tuvuga, tukayicarira kuko abantu bakamenya neza ko ari ibinyoma by'umukoroni, ntibabandanye babidusukamo. Murakoze cyane. Ego cyane, reka ndabashimire, nshimire kandi n'itorero bandanya idufasha mu gutegura bino biganiro kandi n'inyigisho mubandanya mushikiriza. Ndabashimire kandi no kuri kiganiro umwanya mwaduhaye. Urakoze cyane Frank. Nagira ndungike akajambo kubo nigisha, ndababwire nti kuri iki kibazo heje kumbaza, umunyeshure azoserura ibyiyumviro byiwe akumva abahutiza n'abatutsiza bariko bamushwanira ko bose, aramenya ko yatsinze, ko ari umurundi w'ukuri. Murakoze. Ego cyane, ngira kumbure iyo message Kiki Daniel iramushikiriye, kuko nibaza nawe bino bihora bigushikira haba muri kote zose. Kandi ndabishimiye, utubwire ko unadusezera kuko ndabona n'umwanya uraturega. Murakoze. Ubunye murumva ko n'ama ideology menshi agwana ku itere y'u Burundi,
izo ideology uko ari zitatu zagiye ziravugwa, abahutiza, abatutsiza n'abanationaliste. Umwe wese akeneye abamwumva, akeneye abamufasha, akeneye kuko icyo yifuza nuko ideology yiwe iganza imitima yose y'abarundi bose. Rero kugira ngo baze bose bamuhurire ko bamugwanya ari umunyeshuri w'itorero, bazoba bamwumvise neza, ariko nibamuhurira ko bamushimira, bamutera amashurwe, nabwo azoba yabacijije. Rero ntiwo uriko uravura ntibise ni nk'umuganga bashize mu bitaro by'abasazi. Iyo washyize mu bitaro by'abasazi, bigusaba ubundi buryo bwinshi bw'ingene witwara n'ingene ubafasha. Ntushobora gukangwa nuko winjiyemo akagutera amabuye, winjiyemo akubwira ati ahubwo nari nkeneye ko twari dukeneye ko winjira hano wambaye ishati kuko hari imbeho, undi akavuga ati wasaza ahubwo dukeneye ko wambara n'ikoti kubera ko hashushe. Urumva umusazi afise uburyo akonseva ibyiwe, ntimushobora kwemeta kuri bene zone kiretse igihe uzoba wamwigishije nawe agatahura. Rero novuga nti ntihagire uwocika intege, dogiteri ntumucike intege, n'abanyeshuri bawe ntitushobora gucika intege, ahubwo tuzobandanya uru rugamba kugira ngo abantu bose babyumve, kuko n'ibindi naho twobireka ntabwo bizodushikana. Ni benshi babigendereyemo kuva muri Casablanca mu Burundi, byaheze benshi binabahitanye ko iyo ugendeye mu byiyumviro by'ihonyabwoko utabikoze urabikorerwa. Kandi si abari mu murongo wa nationalisme bonyine bogira ubwoba, n'abandi barabufise. Buri muntu wese yamana ubwoba. Aha umuzungu igihe yubaka bino bintu yadushizemo complexe, buri muntu aguma atinya uwundi, kandi ubwo bwoba nta hantu buzodushikana kiretse nitwizerana tukamenyana ko turi bene mugabo umwe, tukavuga dusangiye amamuko, tukamenya ko dusangiye umuzi, kandi ibiti iyo bisangiye umuzi bisangira no kuma no gutotahara. Uwo muzi wacu rero tuwuvomere ivyamwa n'amashurwe bishiki kuri buri muntu wese, kuri Murundi wese. Nico nifuza tugira Uburundi. Murakoze. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana, ndabibutsa ko zino nyigisho z'itorero Burundi muzisanga kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu.org no kumbuga ngurukana bumenyi z'itorero zitandukanye, Facebook itorero Burundi na YouTube itorero Burundi. Mufise ico mubaza canke muterera mwo twandikira kuri email yacu dizeye87@remesha-akaburungu.net. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ivyuma arakenuye, nayo Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza. Ndabikebanuye naho ubutaha. Mbega Burundi buvahe bukajahe? Mbega iterambere ry'Uburundi n'abarundi tworikesha nde? Mbega abanyepolitike bacu babuze iki kugira igihugu cy'u Burundi kibica amata n'ubuki? Kaze mukurikirane inyishu y'ivyo bibazo byose mu kiganiro cyahariwe kazoza ku Burundi n'abarundi, mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nabonye hakurya umurima weze inkere, imikere myinshi yarirunguye cane, negere nama nireka ndondera abarundi, tujane hakurya tugende kuyahama. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. wezi3 akaburungu itorero akaburungu.org.